bakisangamo. Mwishirahamwe Fokode twatanguye gukurikirana kino kibazo c'abakenyezi b'abarundikazi barungikwa mu bihugu by'abarabu cyane cyane mu bihugu nka Omani, Arabia Saudite, mu nyuma twarumvise n'ibindi nka Kuwait. Ico gikorwa twatanguye gikora rero mu mwaka w'2016. Ico gihe twaronse amakuru yava mu mihingo yose y'igihugu, twumva batubwira ko mu ngoro z'umugambwe CNDD-FDD bariko bandika abakenyezi n'abigeme bavuga ngo bagomba babarungike ngo mu bikorwa ngo mu kazi ngo bazohembwa ngo amafaranga menshi cyane ngo mu bihugu by'abarabu. Ico gihe tumaze kuvyumva bivugwa mu ntara nka zose z'igihugu, turiko twumva abana bakugwa mu mashure mu za Muyinga, turiko twumva ibintu bitangaje nyine ahantu hose. Niho twafata akanya turabirondera tuti mbega ibi bintu bivugwa ni biki. Rero tumaze kubirondera niho twasanga intango yavyo mu kwezi kwa12 mu 2015 uwatwara igihugu Pierre Nkurunziza yamenyesheje ko hariho igihugu c'abarabu cyamusabye abakozi 120,000. Ivyo yabivuze muri cya kiganiro yahoraha abanyagihugu bose, yasa n'ubutegura abarundi ko bomenyera ko akazi katari mu Burundi gusa, ko bazoja no kukaronderera hanze. Tugiye turabitangura namaze kubivuga, dusanga babikoze ubwa mbere barabarongoye umugambwe CNDD-FDD mu ntara nka zose z'igihugu bandika abigeme n'abakenyezi ngo bashaka kuja muri ivyo bikorwa. Ushima vyari vy'umugambwe vyanageze ku rugero rukomeye cyane. Hari nk'ikomine imwe mu ntara ya Bubanza twasanga bageze ku rugero n'abakenyezi bari mu nama mpanuza jambo ya komine twasanga bagiye, ugasanga n'abakenyezi abantu bitwa ko bifashe gose nk'aho hantu, ariko ukumva nabo bagiye muri ivyo. Biradutangaza gose. Duca tuja kurondera abamaze gushika muri ivyo bihugu tubabaza ubuzima babayemwo. Aho rero niho twaronka abatabaza bamwe bavuga ko bipfuza gutaha, bamwe bakatubwira ko bamaze igihe badahembwa. Hari abatubwiye ibibazo bafise byo gufatwa ku nguvu, bavuga bati twe turabangamiwe n'abadatabuja, cyangwa dukumva ngo n'umuhungu wa databuja. Abantu bose twavugana ico bahurirako cyane wasanga bavuga amasaha menshi cyane bakora. Baravuga ko bakora amasaha y'umurengera, batosanga dufise ari bizu binini cyane vya etage uteza gukora wenyene, ukategezwa kubamesurira, bakatubwira ibintu birengeje. Umuntu akavuga ko akora amasaha 200, tuyaharuye amasaha batubwiye. Umuntu akavuga ati jewe ntari kubeshe ngenda kuryama isaha 6 z'ijoro cyangwa isaha 7 z'ijoro, hanyuma isa 10 saa 11 nkaba mvyutse. Bakatubwira tukumva ari ibintu bigoye gutahura. Bamwe bakavuga ko bagwara bakabura ingene bivuza. Ikindi kintu bose bahurira ko bavuga ko ugezeyo baca mwaka impapuro, novuga passport. Ugishika ku kibuga c'indege tusanga hari uwaje gutegera akaca gutwara passport yawe, ati uzosubira kuyikubita amaso hageze gutaha. Tukaca wisanga rero uri muri ico gihugu utagira impapuro, ku buryo niyo bikugoye mu kazi n'igihe wumva ko menga wohindura karaba yuja usanga bidashoboka kubera ko utagira ibikuranga. Ico nico kindi bose wasanga bariko barahurirako. Ariko bimwe mu bibazo bindi byo kudahembwa neza, byo kwimwa imishahara, ivyo wasanga atari ikibazo ca bose. Hari abavuga ati jewe ukwezi guheze barampemba, uwundi akavuga ati ntibampemba. Niho twarondera abo babajana bo bigenda gute, baba bariko babikuramwo iki, bimeze gute ivyo bintu. Dusanga hariho ubwa mbere amasosiyete yava mu gihugu ca Kenya yaje mu Burundi ico gihe avuga ngo aje kurondera abakozi. Ayo masosiyete acarafatana n'abarundi bakorana ivyo bikorwa nyene. Abo rero nibo barondera abigeme n'abakenyezi hirya no hino mu gihugu, urumva bahavuye bakorana n'umugambwe CNDD-FDD. Abo iyo baronse abakobwa bemerera baca bafasha kurondera passport, bakaca babakoreshereza ibipimo byo kwa muganga, bakongera bakabaronderera visa igashika, bakaca babatwara. Kuva mu Burundi bagenda n'indege cyane cyane Ethiopian Airlines na Kenya Airways. Turarondera tuti none baba ariko bunguka iki abo bantu babikora. Ku mukobwa rero wese ashitse muri Omani twasanga uwumujanye aheza agahembwa amafaranga yaho bita amariyare ya Omani 1000.
uyashize mu marundi no kuvuga igihumbi cy'amariyare kingana n'amaero ibihumbi 2 mu marundi urumva zaba ari nk'imiliyoni 6 ku mukobwa wese bashikanye murumva ko yari agafaranga kaboneka n'ukuri n'urudandaza rukomeye cyane kuri bo ku mukobwa wese ashitseyo ni nayo mpamvu abakobwa niyo bagize ibibazo bigorana ko baronka ubatabara kuko umwe yabajyanye badashoboye guheza imyaka 2 bumvikanye ko azokora abatakaje ya mafaranga bariha ateza kuca arondera usubirira wakazi kananiye ntaheze ngo ahembwe za miliyoni 6 yateza kuronka ku mukobwa umwe urumva numvirije umushikanganje wa mbere avuga ngo surudandaza ngo mu rudandaza ngo haba ikidandazwa hakaba ugura n'ugurisha ngaho hantu birumvikana neza abadandaza bariho uwo bagurisha n'umukenyezi uwugura ariho n'igiciro bamugura kiriho ivyo birazwi aho rero twari muri 2016 tumaze kubishira habona ayo mashirahamwe arugagwa bamwe muri bene yo baranapfungwa ariko bamarayo nk'ukwezi kumwe gusa babararekuwe tuza gusubira kuvyumva rero mu 2018 twumva muri ico gihe bavuga ko basigaye bose bajya guca mu bihugu vya Kenya bakaja muri Kenya bakabugaraniraho bakarindira amaviza y'indwi 2 bakatubwira yindi barababoneraho mu nzira bamwe bakavuga ko bahatwaririnda bataranashika iyo baja ibintu biba nabi gutyo 2019 twumva basubiye guca ku kibuga c'indege ca Bujumbura hoho tukumva vyabaye ukundi umukobwa wese arenganye ku kibuga c'indege akabanza kuriha amadolari 300 yahabwa umukuru wa aeroport y'Ibujumbura hanyuma yoba yacagabogwa n'ibindi bihangange hejuru mu butegetsi ayo mafaranga tuharuye ku munsi abagenda tukaraba ku mwaka twasanze ashika imiliyari 200 z'amarundi ku mwaka agabugwa n'ivyo bihangange bikeyi ngaho nibuze ko umushikiranganje w'umutekano yatwara uwo mukuru wa aeroport ya Bujumbura yari Arengiyome Bunyoni bisigura ko bishoboka cyane ko ari muri abo bagabura ayo mafaranga yatangwa muri ivyo bintu ejo bundi niho leta ya Evariste Ndayishimiye yasubiye kubibuza ivuga ko idashobora kwemera urudandaza rw'abakenyezi ubu rero byitwa yuko mu Burundi bitakirekuye ko baca ku kibuga c'indege mugabo nkuko twabivuze igihe bafashe iyo ngingo iyo abujije guca ku kibuga c'indege bacasura guca mu za Uganda mu za Tanzania mu za Kenya bakaca rero bongera ko yamagorwa bahorana haca hongera ko ajya amagorwa baronkera mu nzira mu bihugu baba batazi arivyo ivyo by'abafatwa ku nguvu uyidushura kumva baheza bagatwara n'inda ibi twumvise bavuze nk'ikampara mu Buganda aho polisi ivuga iti twabasanze abakobwa 30 b'abarundikazi bugaraniye ahantu ubugaranye nawe akaza aratoramwe abashatse bagenda kuryamana mu mahoteli murumva ko ari ibintu biba bibabaje kumbure ngira mu bibazo muza kumbaza inyuma nibijanye n'icokogwa ndaza kubigaruka kuko abo bakenyezi bo nyene basaba ijambo basaba kumvirizwa mu gutora umuti urakoze aho ngira ngo turaje kuhagera reka twumvize Immaculée Hunja mwebwe mu bakenyezi n'abigeme bahanira amahoro n'umutekano mu gihugu ariko na cyane cyane muhanira agateka k'umukenyezi ibyo mwebwe mwabyakiriye gute mu bivuga kwiki murakoze cyane hariho ikintu notangura kuvuga cyane cyane uko guhakana ko ivyo vyaha ubwo urudandazwa rw'abakenyezi n'abigeme b'abarundikazi atari go ko igihugu gihendwa yuko igihugu cyacu cy'Uburundi bacararaza canke bakibeshera rero mbundire gatonya tukanye igituma ubwo rudandazwa ruvugwa mu Burundi n'igituma ruriko rurakogwa cyane cyane bifata urugero rugezeko twibukanye ko Uburundi bufise amategeko itegeko ryashyizeho kuva mu 2014 itegeko ryo kugwanya urwo rudandazwa rw'abantu mu Burundi na cyane cyane kuri iryo tegeko hakaba hiyongeye ko na cyane cyane itegeko mpuzamakungu rigwanya urwo rudandazwa rw'abantu na cyane cyane abakenyezi n'abana igihugu cyacu cateye ko igikumu hejuru rero y'ayo mategeko mpuzamakungu no mu gihugu hasanzwe hariho ibwirizwa nshingiro rikingira abarundi bose ku rugero rumwe hakaba hariho n'itegeko mpanavyaha mu Burundi rihana ivyaha nk'ivyo kenshi iyo turiko turabivuga mu Kirundi haraho ibyumvikana cyane iyo umuntu abivuze mu Gifaransa kuko kenshi aya mategeko bayashiraho mu rurimi rw'Igifaransa muri ayo mategeko mpuzamakungu Uburundi bwateye igikumu
ni Convention des Nations Unies contre la criminalité transnationale organisée. Ibyo rero Uburundi bwabiteye ko mu Kirundi mu ncamake abatumva igifaransa bakatumva hama na protocole additionnelle ni kuvuga irindi tegeko ryiyongeye ko riraba urudandazwa rw'abakenyezi n'abana ku buryo bwihariye. Nico gituma rero no munsi nkuko mwabivuze turiko turavuga cyane cyane urudandazwa rw'abakenyezi n'abigeme. Hanyuma ikindi cya kabiri notangura kuvuga mbega ko leta y'u Burundi ivuga yuko atari urudandazwa ahubwo ari ugushakashaka akazi ku muntu wese aja kurondera akazi hanze. Sivyo namba kuko ku ngingo nyamukuru tuhera ko Uburundi bwo nyene bwashize ko kuri ryo tegeko mpejeje kuvuga turavye icyo bita ngo rudandazwa n'uruhe insiguro yago n'uyuhe ngira ngo sinobigaruka ko cyane niyandabidondagure kuko Pacifique yabisiguye neza cyane nukurondera abantu nukuvuga kurekrita abantu recruitment. Ikindi cya kabiri ni transport na transfer y'abo bantu. Pacifique yahejeje kubisigura cyane ingene abantu bava mu Burundi ingene abantu barondewe mu gihugu cyose bakarondegwa hama yavuze n'uburyo ingene abo bantu bashika hanze. Ikindi cyabayeho nuko hari ikwakira no kuraza abo bantu. Ibyo byose ndiko ndabivuga mu ncamake hébergement et accueil yabo bantu bose abakenyezi aba bakobwa. Iki byo nibigaragara nkuko mwabivuze mwabavuze ivyabaye ku buterere hamwe umusanga urugo barakiriye abantu batagira uko bangana b'abakenyezi n'abigeme baja kurudandaza. Ivyo byose bakabikoresha bagakogwa bikoreshejwe amayeri menshi cyane. Murabona hoho hanini mu Burundi sina amayeri cyane cyangwa ubundi buryo leta yarahamagaye biciye ku mukuru w'igihugu yahamagaje mu kiganiro yuko ikeneye abakozi bangana hafi 120. Ivyo ni tubigaruka ko kwari kugira ngo tubereke yuko mu itegeko iri tegeko ry'u Burundi bwo mu 2014 riraba gukinga guhana urudandazwa rw'abantu. Twihweje rero iyo siguro mu rudandazwa rw'abantu mu Burundi ruriho noneho sivyo tubivuga nk'uko umenga ni bishasha. Ngira ngo igihe abakenyezi n'abigeme 100 bari muri centre imwe izwi na leta muri societe ibazwi na leta abantu barenga 100 b'abakenyezi n'abigeme ngira ngo leta y'u Burundi biciye ku muvugizi wayo yaragize ikivuga iremanga ko ivyo bintu ivyo vyaha gahomera bunwa bikorerwa abakenyezi n'abigeme mu Burundi. Aho nitwo kwigwa turavuga menshi leta yo nyene yaremanze ko ivyo bintu biriho mu Burundi biteye n'ubwoba yerekana n'ingene noneho ibi vyose Pacifique yavuga tutagarutse ko vyose ingene vyagiye birakogwa kugira ngo mu bintu za kutubaza hanini ngira ngo ndishura ikindi kibazo ushobora kumbaza. Twebwe hariho abakenyezi n'abigeme baharanira amahoro n'umutekano mu Burundi dusanzwe noneho muri programa yacu buri kwezi tubishira ahabona icegeranyo ico twita bulletin twerekana ngene ivyaha vy'abakenyezi bikogwa buri kwezi turabishira habona. Cegeranye tumaze kubikora turanavyegeranya tubicisha ku marati. Ndaza kwishura muza kumbaza hanyuma mbaye ndageza ngaho. Murakoze. Yego murakoze namwe. Pacifique ninazwe nta kubideha mwarivuze muti ubudarazwa rurahari nubwo leta y'u Burundi yoyo ihakana eka n'umutumire mugenzi wanyu aravyemeje. Ariko ikibazo nobaza Pacifique uri kuravuga uraba ubwawe wovuga ati ubwo rudanazwa rwoba ruva kuki? Runo rudandaza rufatiye ubwa mbere ku bukene buri mu gihugu. Urumva ibintu bigezaho usanga umukenyezi ari mu nama mpanuzwa jambo ya commune afise n'umushinga ntahe wiwe yari umufonctionnaire menga ari inspecteur w'amashure akageraho nawe nyene avuga ati aya mabanga ndi mu ngaha nta gishobotse reka tugende twumve ivyo baduhayira byo mu mahanga kwari cyo vamwe ico gihe babwira ko bagiye guhembwa amadolari 500 ku kwezi. Rero bigenda gufatira cyane ubwa mbere ku bukene bagakinisha ubwo bukene abanyagihugu barimwo. Uyu munsi mu Burundi uzurabe uyu munsi mu Burundi umuntu wese ushobora kumuhenda ikintu ngo kizomuzanira amahera ukamutwara mu byushaka
urabona ko ubusuma buri kwinshi bufatiye kuri ubwo bukene abantu barimwo. Ico nico ca mbere, kuko niyo turiko tuganira n'abakenyezi bo nyene bajamwo, twaragize gose iganiro nabo ari nabo tubazi igikwiye gukorwa ico arico. Bo bavuga bati erega ntitugurinze ubona umukenyezi asize urugo rwiwe agata abana akaja mu mahanga kumarayo imyaka 2 atabona ibibondo vyiwe, uwo mukenyezi abagowe. Aturumva ubu duteza guhitamwo hagati y'ukuja kuba abamaraya tukaryamana n'imbonera kure canke zikadufata ku nguvu uko bashatse, canke tugende iyo mu mahanga tugogwe niko mugabo turonke ikiza kugaburira abana twasize mu Burundi. Umva umukenyezi ageza aho hantu ntasaganiriza afise, n'umugabo wiwe umusanga atakaza afise, abandi abagabo barapfunzwe, abandi babona amagogo Burundi bwinjiyemo kuva mu 2015 nko ntibigira izina. Rero icyambere bihagaze ko vyubakiye ko nubwo bukene no kuba umukenyezi yisanga atagira ikizere cya kazoza na kimwe asigaranye. Ku rundi ruhande hakacabaho ubukunzi bw'inda bw'akataraboneka bw'abategetsi b'u Burundi. Abategetsi b'u Burundi ikintu cyose onamwo amahera bazahugikuramwo. Bo buki kwabwira uti twebwe turafise societe, turafise dutwara abantu, abo bantu ku muntu wese agiye turashobora namwe abategetsi kubasigira iki. Abategetsi ntibasubira kuraba uwo muntu agiye ingene agiye kubaho, ntibasubira kuraba umwana w'u Burundi byagiyemwe ivyo ari byo. Bo bavuga bati nyarutsa nyabona, reka turari ingene abagenda bo babeshi cyane kugira ngo ayo mafaranga muza kuduha abe menshi ashoboka. Rero umva ayo masosiyete agira gutanga ibiturire acemererwa, mu nyuma ukumva n'umukobwa agiye amutangije igiturire aciye ku kibuga c'indege, ugiye kurondera passport. Abo bakobwa batubwira ko passport zabo benshi baziriha ibihumbi 400, hagati y'ibihumbi 400 n'ibihumbi 500. No kuvuga ko passport isanzwe igugwa ibihumbi 225, ayandi arenga ko acayaba abo muri PAF bakaca abanyarukiriza bakabaha iyo passport. Rero ikibazo ni ico kigira kabiri, ubukunzi bw'inda bw'abategetsi b'u Burundi atakibabagwe na gitoyi bafitiye abanyagihugu babo. Narumvirije General Bunyoni ariko aravuga mu nama nshingamateka ko yocishamwo ukumva ko ababajwe n'amagorwa y'abarundi. Ntuvyumva wewe, wumva ahubwo ariko asigura abakora ivyo, aho akavuga ati ntimusubire kubagiriza ngo bakora icyaha cyo kugurisha abantu. Ico ni mukibakureko, mupfumwe murondera ikindi, muvuge ko umuntu bamusohoye bamuhaye impapuro zitarizo bice vyitwa faux et usage de faux. Ico ni icyaha gitoyi cyane mu mategeko, ariko mu mukureko cyaha ari crime contre l'humanité, ico bita traite de personnes. Ati ico ni mukibakure. Kurumva yagiye mu nama nshingamateka agiye kuvugira abagurisha abantu n'abariko barabarya, ariko amagorwa y'abarundi tuhava tugaruka ko mukanya bo bingene bavuga umuti ukwiye kuza, ivyo nta na kimwe bivuga ko amatwi yiwe ntavyumva. Wafise ikibazo cyuko hari abantu bagurisha abantu babakuramwe amahera, bafise ingorane uyu munsi bariko bitwa abagurisha abantu. Uwo mutima w'ubukoko niwo wa kabiri uteye kino kibazo. Icya gatatu rero nuko ari igihugu cyamaze guta ibijyanye byose n'agateka kazina muntu. Iyo leta yonyene isigaye inyuruza umuntu ikamwica, leta ishahura abantu, leta yangaza abanyagihugu, leta nta bubi na bumwe nta mabi na bumwe iyo leta idakora, mbega ico kugurisha abantu nico coba kinini kuri yo. Iwabo urumva ko bayifata ko ari no gufasha gusa, babona ari bitoyi, kuko ayandi mabi bakora arengeje n'ibyo turiko turavuga muri uyu mwanya. N'ibyo bintu bitatu mbona byishe igihugu kandi bituma ugo rudandaza ruguma rumeze uko rumeze muri kino gihe. Urakoze cyane. Kumbura imbere yuko mbaza kandi kabazo uhunja, ndakumbirije wowe muri make uvuga uti ibyo umushikiranganje wa mbere yavuze ntaho bihuriye n'ibiriko biraba, utahubwo n'ukigira ikibaba ababikora. Ego cyane kandi ni nukumubwira ko yavuze amajambo y'ibinyoma cyane bitangaje, ko umuntu wo ku rwego rwiwe aje imbere y'inama nshingamateka agiye kubesha nka kujya, kuko ukuntu abivuga avuga ko ari ibintu byo kurenganya Burundi, ko Burundi butukwa bwonyene, ko ivyo bintu ibindi bihugu batabibavuga ko, ariko nk'aya masezerano mpuzamakungu Maître Hunje ariko aravuga ariho kandi yerekeye ibihugu byose mw'isi. Ugiye nko mu banyaburaya, itegeko rigwanya bino bintu byo kugurisha abantu ni itegeko rikomeye cyane Buraya, kandi abambere rihana n'abantu bakora bene ivyo vyaha Buraya nyene. Rero Bunyoni aho wewe abeshera umva avuga ati n'abantu bikeneye bavuga bati turondera akazi hanze, hanyuma ugeze hanze birashobora kumugorerayo, mugabo bagiye kurondera akazi gusa nta kindi kuko bari bagowe. Uravye bene ayo mategeko ajanye n'ivyo kugurisha abantu harimwo
abatwarwa ku nguvu. Muri ayo mategeko ingene avuga hari abantu batwarwa mu bikorwa bakabatwara babatwaye ku nguvu, hakaba n'abandi baryoshwa bafatiye ku bukene bwabo, bakabaryoshya bakabaha indoto ko bagiye gukira. Mugabe iyo bagiye ahantu uza kubonera urwo rudandaza n'ibiheza bikaba ko iyo bageze. Ku ruhande rumwe hari ico bita muri kino gihe mu mategeko yo mu gihe c'ubu ico bita l'esclavage moderne. Esclavage moderne ni nk'ibi bintu byo gufata umuntu ukamwugaranira mu nzu yawe akaba adafise ukwidegemvya na gutoyi, ukaca umukoresha amasaha arengeje by'ubucakara, ibintu bitemewe n'amategeko agenga akazi. Umuntu akaba azi ko umufise mu minwe wewe umugira ico ushatse, umukoresha ico ushatse. Ubwo n'ubuja bwo muri kino gihe. Ibindi bintu ayo mategeko usanga ariko aravuga bakoreshwa abantu nuko hari bamwe usanga bagurishwa ibihimba byabo by'umubiri, arabaca batwagwa mu by'ubusambanyi n'ibindi. Rero Bunyoni ariko aravuga nta na hamwe wumva imvugo yiwe ifatiye ku masezerano n'amategeko agenga ivyo bintu. Avuga imvugo yiwe y'ukweza abakora ico caha narijya nawe akekwa mu bantu boba bariko baronka inyungu muri urwo rudandazwa. Muri ico gihe bisa nuko ari we yagiye kwiyeza. Mbere ikindi kibazo umuntu yobaza umuntu wese muri leta y'u Burundi nuko Bunyoni ivyo yavuze ari ciyumviro ca leta yose nuko ari ciyumviro ciwe bwite, kuko hari haciye imisi mbike cyane hariho itangazo rya leta y'u Burundi rivuga ivyo kugwanya urudandaza rw'abakenyezi. Hamwe mwaba mudafise n'amajwi mwombwira nkaza kuyabarungikira duhejeje, ariko ndafise neza umuvugizi wa leta y'u Burundi ariko aravuga kuri ico kintu, kandi byari byavuye mu nama shikiranganje. None ivyo Bunyoni yavuze kiracyari iciyumviro ca leta yose y'u Burundi canke yagiye kuvuga iciyumviro ciwe gusa kijanye no kwiyeza wenyene? Murakoze cyane. Hunja, igihe twabaza Pacifique uti mbega ubwo budandazwa bwoba ruva kuki, ikintu ca mbere yahereye ko yavuze ati n'ubukene bw'abarundi. Eka no mu byo umushikiranganje wa mbere yavuze mu nama nshinga mateka yavuze ati kubera ubukene buri mu gihugu c'u Burundi abo bahitamo kugenda nk'abandi bose baja mu bindi bihugu, ni naco gituma nabo bigeme n'abakenyezi baja mu bihugu bya Oman muri ubwo buryo. Ariko ikibazo nashaka kubaza Hunja, ku bwawe ni iki gituma abakenyezi n'abigeme ari bo barodegwa ku bwinshi muri ibyo bihugu by'abarabu kurusha abagabo n'imisore? Ngira ngo kuri izi mvo zituma abantu bemera kuja muri uru rudandazwa, hanini mwahagaze ku bukene, ariko hanini ngira ngo ubwo bukene burimwo. Ubukene mpeda buhere ko ubwo bukene kurwana bose. Ubukene naho rero tubona Burundi bufise ishusho iyihe, bugaragazwa gute? Ego ubukene mu gihugu bugarije imiryango yose y'abarundi, ariko tugiye guta ubwo bukene dusanga bufise ishusho hanini, bugaragazwa hanini mu bukene buri mu bakenyezi n'abigeme. Ndabigaruka ko cyane ko Pacifique yabisiguye, ariko tuma usanga hanini abantu boroshe gutwara bafatiye kuri ubwo bukene. Subira inyuma twumvikana, navuze nti ubukene, ishusho y'ubukene mu Burundi ububona mu bakenyezi n'abigeme. Hakaba cyane cyane mu Gifaransa babivuga ngo la pauvreté au Burundi a un visage féminin. Icyongeye ku hejuru y'ubukene ni ukwihebura kw'abantu, na cyane cyane abakenyezi, ko ejo ataterambere, atacyizere ko mu Burundi ejo hazoba iterambere rishobora kubashikira, rishikira ingo zabo, rishikira n'uruvyaro rwabo. Igituma rero abakenyezi baja muri urwo rudandazwa, mu nkundire ngaruke ko gatonya ndaza kubishura, hariho igituma bajamwo ni kubera iki? Nuko hanini haba habuze n'intwaro, kuko abo bakenyezi umaze kubaha umuhoro ukabaha inzira ukabafasha, haba hariho n'igihugu kidakunda abanyagihugu baco kubura intwaro nziza yubahiriza amategeko y'igihugu na mpuzamakungu akingira abakenyezi n'abigeme eka n'abana mu gihugu. Kubura rero igihugu kidashobora kugira izo mbabazi, izo mpuhwe, kigaca gitanga imihora, n'abakenyezi rero n'abigeme baca muri iyo mihora. Icya gatatu n'ivyo biturire kunizo corruption hanini muri leta zica zikorera cyane cyane ku bantu basanzwe bakenye cyane, bari ntaho nikora, bakenye bakoresheje nyene abantu bwa bukene bwabo bakenyezi n'abigeme. Abakenyezi biroroshe kubadandaza kuko umukenyezi nk'uko babivuze araye adatetse,
araye atabona ejo na hirya y'ejo ingene azobaho, kenshi baca barondera uburyo bwo kubadandaza mu bushurashuzi, mu bikorwa byo mu nzu. Biroroshe rero gukoresha abo bakenyezi, ngira ngo ibi nta bintu hanini twosigura, ngira ngo dusanzwe tuzi yuko ibikorwa nk'ivyo by'ubushurashuzi byo kubadandaza muri ivyo byo gusambanya abantu kenshi bikora ku bakenyezi. Nico gituma kenshi batwara abo bakenyezi, kuko mu bihugu byo hanze no mu bindi bihugu byose haraho iyo myuga, iyo ari imyuga bamwe usanga kenshi irimo abakenyezi n'abigeme y'urudandazwa rw'umubiri. Nico rero muri ivyo bihugu rero by'abarabu bajamwo, musanga ivyo bintu ngo rudandazwa rukomeye cyane, ugasanga rero batwaye abo bakenyezi n'abigeme. Birababaje, birateye n'ubwoba, kuko abantu bashitseyo bakoreshwa vyinshi cyane, harimo n'ubwo bushurashuzi, babakoresha uko bashaka, ngira ngo babafata nk'uko bo bari inyamaswa. Ntibaba bagifatwa nk'uko ari abantu, bafatwa nk'uko ari inyamaswa, bakoresha nk'igikinisho, bakoresha uko bashaka. Nogerageza kwishura nkagarukira ngaho, ngira ngo turaza gusubira tuyaga, ngira ngo hari ikindi kibazo ndaza kukigaruka ko. Murakoze. Yego murakoze namwe. Pacifique Inahazwe, mwavuze ko muri Fokode mwagize amatohoza kuri ibi, na radio igicaniro yarashoboye kuronka bamwe bari muri ivyo bihugu baravugana, baratubwira yuko bemeza kandi ko n'abari mu buzi bafatwa nabi, kandi cyane cyane n'agashahara kabo ari gato ugeranije nabo baba bakora ubuzi bumwe bava mu bindi bihugu, eka mbere nabo mu bihugu bibanye. We kubgawe ibyo wibaza ko biva kuki? Ico nico kuva mu ntango hari ikintu bano bakenyezi baramutse baja muri ivyo bikorwa. Metre Hunja bisiguye neza, barihebuye aravuga ati nta kindi dusigaje aho boneka akazi kose twebwe tugakora kugira tubesheho imiryango. Bamaze gushikayo rero mu bibazo baheza bakagira, cyambere batabaza wa wundi nyene yabarondeye. Urabona hari umuntu yabarondeye ababwira ati hariho akazi keza, muzoba mubayeho neza, muzohembwa $500 nta kibazo, muzoba mufise mugeze muri ako kazi. Bakageramwo bagasanga ivyo babwiwe biratandukanye gose n'akazi bagiye gukora. Barundi basanzwe ari abantu b'abakozi gose. Umurundi kazi burya asanzwe ari umukozi, turabizi abavyeyi bacu bashiki bacu ngene bakora turabazi. Barahashika bakacita ko kakazi, mugabo hari aho bagera bakananirwa gukora amasaha 20 utaruhutse, n'ibindi byose byagiye biravugwa. Niho baca batabaza wa wundi yabarungitse ati bimwe mwatubwiye ko twasanze bitari ivyo. Ico bene nabo babarungitse baca bakora, bavuga bati reka tukuronderere iyindi nzu tugushiramwo. Iyo nzu umuntu akayijamwo, naho nyene ugasanga biransi, akazi bigasubira bikananirana, agafatwa nabi, bakamushira mu nzu igira 3 igira 4, ugasanga byagiye bibivyo. Ahandi naho ugasanga bamwe babahamagaye baciye binumira, barabazibira kuri za WhatsApp babatora ko kera, ugasanga umuntu ntibishoboka na gato yuko aronka abo yitura ngo amutunganirize mu magorwa abarimwo. Niho rero bagira bati ico twipfuza cyambere ko leta naho iri kwirigirisha uyu munsi ngo womenga vyizi byose byatanguye ibizi cyagihe umukuru w'igihugu abitangaza, bo basaba ko baha amasezerano hagati y'u Burundi n'ivyo bihugu bajya gukoramo. Ayo masezerano akaba avuga neza akazi umuntu ajejwe akariko, amasezerano akavuga amasaha uyo muntu azokora uko angana, amasezerano agatomora umushahara w'umuntu akava mu Burundi agiye gukora azi neza umushahara azohembwa n'ingene azobabayeho, umwidegemvyo wiwe ukabuvuzwemwo ku buryo mu kazi atazobabayeho nk'umuja. Imba bashaka ko kitwa kazi nyene bubahirize amategeko agenga kazi. Ikindi cya kabiri bavuga cyane nuko ubuvuye mu Burundi usanga hembwa igice c'umushahara w'abava mu bindi bihugu. Barambwira bati ugiye nko muri Omani usanga bariko bahembwa ku kwezi nk'amariyare 60, ugasanga uwavuye mu kindi gihugu nka za Pakistani, nka zande ibindi bihugu hajya hafi, wewe ari kwijana na 200 cyangwa ari kwijana na 40, ariko umurundi ariko akora akazi kenshi kurusha umwe ava mu kindi gihugu. Ataho hose nta tandukaniro rindi rihari, nuko ubuvuye aho handi wewe haba ari amasezerano hagati y'ico gihugu ciwe n'ico gihugu abaje gukoramo. Abari muri Omani barandukiye vuba amasezerano ya Tanzania na Omani, aho berekana ingene ambasade ya Tanzania muri Omani yo nyene itanga yo nyene isohora ikavuga umunyatanzania akoze muri Omani amafaranga ategerezwa guhembwa, amasaha ategerezwa gukora, agize ikibazo ahaca yitura. Ukabona ivyo byose birategekanijwe ngo inyuma yaho
Perezida Magufuli nawe byari byamushavuje ingene abatanzania biwe bari bafashwe muri Oman. Twebwe bamaze imyaka 6 basemerera bavuga bati ubwo Burundi ni burayi habeho amasezerano be na Oman be na Arabia Saudite ajanye nabo bakozi. Kubera ikayo masezerano atabaho, amasezerano abayeho abantu bakaboja mu kazi kazwi n'ingene boheza bagafatwa n'ingene bakingirwa haca hahomba nde? Hahomba bamwe bakeneye ibiturire by'umuntu agiye yinyegeje, bahomba y'amafaranga batangisha ku kibuga c'indege, bahomba ibintu byose binyegeje bobo nivyo bibaha amahera, ibintu bibaye ku mugaragaro bobo babihombeyemwo. Ico nico kintu gituma haca imyaka 6 Uburundi budashaka gukingira abarundi kazi ngo bwumvirize izo ngorane bafise izo. Ikibazo nyamukuru rero gihagaze kuri ico gihugu kitagikunda umunyagihugu, gitwagwa n'abantu mengo n'abacangero, umengo n'aba mercenaire batitwararitse ubuzima bw'umurundi, bamubonamwo ico bamukura ko gusa nico bamurirako conyene. Uwundi muti nyamukuru usumba ivyo vyose Maître Hunja yabivuze neza, nuko turonka ubutegetsi bubona kazoza, bubona iterambere, bwitwararitse abo bakenyezi, bubereka no mu bukene barimwo mu Burundi uko boshobora kubaho hakaba ivyizigiro bagategura kazoza. Uwo niwo muti nyamukuru nukumenya kubaha amategeko mu gihugu cyacu. Uwo niwo muti nyamukuru, ariko imbere yuko dushikaho nuko nabo bagiye habaho y'amasezerano abakingira iyo baroye. Nivyo abo bakenyezi bo bumvirije niko baheza bakavuga. Gome murakoze. Hunja Pacifique urumvise avuze ati ibyo abakenyezi bavuga, mbega mweho nk'umukenyezi kandi userukira abandi bakenyezi, kubwawe niki gituma leta y'u Burundi itagiranira amasezerano n'ivyo bihugu abo barundi bajamwo kugira ngo bikunde bafatwe neza nabo nk'abandi bakorana? Ivyo nico kibazo hanini umuntu wese yokwibaza, habuze iki? Ikibuze nayo masezerano nyene mu bo bashaka kuza kurondera akazi, ariko kubera bimwe twavuga kutitwararika gukurikiza amategeko agenga igihugu na mpuzamakungu akingira abo bantu, nuko leta n'abatwara kugira ngo yishizeho ayo mategeko ikayubahiriza, hari ivyo leta yohomba. Ngira ngo hanini Pacifique arabivuze neza cyane, kuko nta kintu na kimwe cobuza kuri twebwe mu muhari wacu ko leta mu gihe ifise amategeko yo nyene yiyemereye, hanyuma ikabona yuko ako kabi, ivyo vyaha gahomera bunwa bikoregwa mu gihugu bikaja habona, bikaja kuri mateleviziyo, kandi igihugu gifise amategeko agwanya urwo rudandatswa. Aho rero umuntu wese ngira ngo nico kibazo uri kuranabaza, ni kwa kudakunda abanyagihugu, ni kudakunda abakenyezi, ni vya biturire abantu bakuramwo, nivyo binini hanini kurondera ivyo vyose bituma Pacifique yagize urutonde rwavyo icyo bohomba. Uwo murongo wose urwo rukurikirane rwose rw'ibikorwa kugira ngo umuntu ave ku gatumba aho bagiye kumurondera bahimiriza yuko abo bantu baja muri urwo rudano, gushika uwo muntu ashike muri ico gihugu hose hagiye haratangwa amafaranga. Rero hanini icyo dusaba niki, nuko ubu vyagiye habona, niyo bidaserutse mu Burundi, niyo badafatiwe mu Burundi, bafatirwa muri indi bihugu. Nko ngaha tukumva ngo Kenya yirukanye abakenyezi, nkabijya siteka ku gihugu, ni iterasoni ku Burundi. Bafatiwe mu kindi gihugu kibasubije Uburundi, bafatiwe muri Uganda basubijwe mu gihugu. None mwumva habuze iki? Erega nta kindi dusaba, turasemerera tuvuga tuti leta y'u Burundi ikubita gashi, murambaye ibara kwisi, birirwa baravuga Burundi, birirwa ibi byose bija ku mbuga ngira ngo z'isi yose bariko baragaragaza ibiriko birakorwa mu gihugu, igihugu gifise amategeko ciyemeje imbere ya mpuzamakungu muri Nations Unies yuko izobigwanya. Nivyo hanini no vuga nkagarukiriza ngaho, ariko nta kibuza ngira ngo turaza kubivuga mu vyokorwa ko leta ubu byose vyagiye habona, n'ivyidakoze bindi bihugu usanga biriko biragarukana, leta nibishiyemwo, nta kindi kibuza nihagarike ivyabaye vyarabaye kugira ngo urwo rudandazwa ruhagarara. Duca tuhashika kumbure ijambo wari wowe nyene ukirifise nk'umushingwa manza, nagirenda kubaze mbega uno munsi hamwe abo turiko turavuga bariko barahogwa ko n'ivyo bintu hamwe boshegeshwa bagahitamwo kwitwara, uno munsi bo kwitwaira nde hagati ya leta nabo babajana muri urwo rudandazwa? Pacifique yavuze ati baca babura bakanyika.
Pacifique yabivuze neza cyane mu ntango. Mbega byatanguye gute mu kuva mu 2015? Kuri w'igihugu yatanguje iryo sekete yo kurondera abantu 120,000 boja gukora mu bihugu by'abara, hanyuma yarararitse abarondera abo bantu, ababikoze bose harimwo gushika nabwo harimo inzego za leta. Leta irabifisemo uruhara runini. Nibaza ko kwitwara yaciye muri izi nzira zose, kandi n'ubu aca muri izi nzira kuko ibikenerwa rwose kugira ngo abo bantu bashobore gushika muri ubwo rudandazwa ni leta hanini ifise uruhara runini. Nibaza ko kwitwara yo kwitwarira leta yoheza akayitwarira hehe, woheva uribwa n'inzoka ukitwara kwisatu. Nibaza leta hanini uruhara rwayo ariko rukomeye kurusha ibindi, kuko ibikenewe byose ni leta ibitanga. Icya kabiri, igihugu kirafise itegeko mpanavyaha yo mu gihugu. Abantu barashobora no kwitwarira ngaha mu gihugu abakoze ivyo vyaha byose byo kubashikana muri uru rudandazwa. Ibi turamaze kubibona. Ababikoze haraho twumva nubwo tutamenya amazina canke ngo tumenye ngena dosiye zabo ziriko. Ibi twabyumvise ngira ngo hamwe muri bakenyezi 100 begeranirizwa muri centre imwe baravuze ko hahagaritswe abantu, ariko abo bantu twamenye ingena amadosiye yabo yagenze. Rero twumva n'undi munsi budandaza ruheruka ko hariho abantu bafashwe, umuntu akora muri PAF yafashwe ku kibuga cy'indege. Muri icyo gihe rero leta irafise amategeko mpanavyaha yo guhana abo bantu. Iyo noneho muri uru rudandazwa rusanzwe ari urudandazwa ruhanwa n'amategeko mpuzamakungu, murazi ko igihugu cavuye muri CPI, ariko muri icyo gihe n'amategeko y'igihugu mpejeje kuvuga arakora bagahana. Ego murakoze. Reka kumbure ngarukane akabazo kwa Pacifique ngira ngo wumvise ukuntu uhunja abivuze. Wewe wavuze uti uwaregiyome Bunyoni ari mubo ubona ko bakora urwo rudandazwa. Uno munsi hamwe bo kwitwara bitwarira abo babikora, urafise icizere ko leta y'u Burundi yoheva ifata nk'abantu bakomakomeye nabo babonye twiko turavuga abagahano? Leta y'u Burundi ko yobafata mu gihe cy'ubuko bari kurota, umuntu yo kuyumvira ko leta y'u Burundi y'uno munsi ariyo yimirije guhana ba Bunyoni mu bintu nk'ivyo canke abandi bategetsi bahambaye, yoba ariko ararota vyiyumviriye ubunyene. Gusa leta irashobora kwitwarirwa mu zindi nzego zikomeye ku isi, kuko bene ivyo vyaha biri mu rugero rw'ivyaha bita crime contre l'humanité. Crime contre l'humanité haba hariho amasentare mpuzamakungu ashobora kwakira bene ivyo vyaha. Umuntu kandi arashobora kubitwarira no mu zindi nzego mpuzamakungu, ugasanga ariho nk'ibisata vya ONU usanga bikora kuri bene ivyo bintu. Umuntu arashobora kwitwarira bamwe yabitohoje neza kerekana bifisemwo uruhara baribo, arashobora kubitwarira. Ni nkuko mu myaka iri imbere ariho bishobora kuzokomera cyane, naho ugasanga nk'aba bakenyezi nyene babigiyemwo bavuyemwo abazohava bitwara igihe buno butegetsi buhari uyu munsi buzoba butahari. Ico gihe barashobora kuzokwitwarira ubwa mbere leta yo nyene nka leta, kuko leta itakingiye abakenyezi b'u Burundi. Ashobora gusanga mu myaka iri imbere leta y'u Burundi hari abantu benshi izoteza gushumbusha kubera hari ibintu itifashemwo neza. Hakaba rero no kuzokwitwarira abazoba bonyene barabikoze ku giti cyabo. Abo bategetsi twumva ingene nk'ubu hari ikintu gitoyi gisanzwe cyari coroshe cyane, ni ukuja kugira nk'amatohoza kuri ayo mafaranga $300 y'amadolari yatangishijwe ku mukobwa wese yagiye araca ku kibuga cy'indege cya Bujumbura. Nico ni ikintu coroshe gose, ata bintu birebire bindi biriho. Uwobaza umukobwa wese yagiye mu 2019 avuye mu Burundi agaca ku kibuga cy'indege, uwagiye mu 2020 akaba yaciye ku kibuga cy'indege cya Bujumbura, ukamubaza uti amafaranga wewe mwayahaye nde, amadolari $300 yawe yahawe nde? Abo bose boshobora gutondeka bakavuga ayo mafaranga ingene yagiye aratangwa. Ku kibuga cy'indege ugiye ukabaza abahakorera bose ico barakizi. Ugiye ukabaza abakorera hajya ku makompanyi y'indege barazi ko umukobwa atarishe akabaja muri ivyo bihugu atashobora kwemererwa kuri indege, yateza kubanza kuronka uruhusha ruvuye kwa komanda wa aeroport. Komanda wa aeroport yarutanga huko uwo muntu yabazi ko yatanze. Umuntu yarashatse ayo matohoza mu munsi umwe yoyakora, mu ndwi imwe yobazi abo bantu bose bakira ayo mahera abaribo bikogwe nande, leta yihe. Ugiye kubaza wumva Vice Ndayishimiye yishura ngo
ivyabaye atari umukuru w'igihugu byo ntibimuraba n'ivyabaye ari umukuru w'igihugu sinzi ko binamuraba kuko bimwe muri ivyo ndiko ndavuga vyari ko biba aza ari umukuru w'igihugu tuzi ko n'ivyo binamuraba ariko amatohoza yo aroroshe abashobora kuvyagirizwa bariho abagiye kurondera abakobwa kuva mu mihana abarondereye amaviza ivyo byose uwo bikenera yobironka hari ivyo nibaza rero ko mu myaka iri imbere iyi leta y'uno musi nta kidahera intwaro zose bamwe baririmba bati ingoma zose zamazigenda zikuranwa igihe kino leta kiriho kandi kizohera hari umunsi aba babiri mu uyu musi bazobazwa ayo marira bakwegeye abarundi n'igituma banse gukingira abana b'u Burundi bariko baratabaza basemerera. Murakoze cyane reka kumbure tugana ku musozo w'iganiro ikibazo ngira ngo mpeba ndabaza mwese dusozera ikiganiro wewe urangije uvuga uti mbega vyokogwa nande leta iyihe reka kumbure mpera ikibazo kwa Imakire Hunja Imakire wewe ubona aho kogwa iki vyokogwa nande kugira ngo urudanazo turiko turavuga uno musi ruhagarare kandi rurandanwe n'imizi. Murakoze cyane tugiye turaraba gihe itegeko i Burundi bwarishiraho mu 2014 hariho ku ngingo igirandwi y'iryo tegeko leta yari yarategekanije gushiraho komisiyo izokurikirana ivyerekeye gukinga no guhana urwo rudandazwa rw'abantu. Iyo komisiyo ntayo numva ngira ngo ashigwa mu ngiro biri mu bintu leta ngira ngo itarashira mu ngiro kandi yarabitegekanije. Ikindi mbona leta yokora nuko mu kurindira kw'iyo komisiyo uko niyo komisiyo igasigwaho niyo leta nayo nyene hari aho iyo komisiyo yojaho ikamera nk'ayandi makomisiyo ariko igatwara uburyo bwinshi ariko ntihagire ikishikako. Ariko hari ikintu kidasaba uburyo bunini leta yokora ni ugukora ubwa mbere ayo matohoza Pacifique avuze. Igihugu cy'u Burundi kirafise polisi ikomeye itegerezwa gutohoza ivyo vyose ku rugero ku ruhara rw'inzego zose za leta rwakozwe n'abakozi ba leta bahembwa n'igihugu. Ayo matohoza ni ikintu gikomeye cyane niho izomenya ingene urwo rudandazwa rukorwa n'abarukora n'urugero bigezeko. Icya kabiri leta irashobora kugira isekeza ryo kwigisha mu banyagihugu. Iri tegeko rirakomeye cyane mu gihugu nirishigwe mu rurimi abandi bumva iheze igire ayo masekeza yo kurisigura kujye basigura iyo bahinshanse politiki cyangwa bashaka irindi tegeko rikomeye mu gihugu bakagira amasekeza akomeye ikabicisha mu maradiyo yayo ivuga iryo tegeko icyo ryategekanije icyo rihana icyo rigana icyo ryashiriweho n'imvo hanini yatumye rijaho. Ikindi naco nuko hanini leta yoshiraho imigambi ikomeye cyane yo guteza imbere abarundi muri rusange na cyane cyane abakenyezi n'abigeme kuko nkuko twabivuze abantu baja muri urudandazwa kubera ubukene bwugarije abarundi no kwihebura ko iki gihugu ejo na hirya y'ejo kitazopfa kibazaniye iterambere. Rero hanini nibyo twohagararako mugabo norangiza mvuga nti iyo leta iriko iravuga yuko muri ubwo bukene abantu baja kurondera akazi ni gira ayo masezerano hagati y'igihugu cyasavye abo bakozi n'igihugu kugira ngo abo bantu bazoba bemeye kuja muri ivyo kurondera akazi kurondera ako kazi hanze babe bakingiwe n'igihugu n'amasezerano y'igihugu bazi kibajanye nk'ukurya batanze akarorero ka Tanzania. Si Tanzania gusa hari ibihugu byinshi byagiraniye amasezerano n'ibindi bihugu bikeneye abakozi hamwe n'umuntu ikimushikiye ashobora gutabaza agatabaza ambasade agatabaza igihugu ciwe kugira ngo mu bihe byose igihugu cyame kimenya aho ubuzima bw'umukozi bwabo barungitse hanze ugeze gutyo niho umurundi buzokubahirizwa akagira agateka mu makungu. Murakoze. Reka kumbure imbere yuko nja kwa Pacifique bandanye ndakubaza akabazo kanyuma wewe nk'umwe urongoye umuhari w'abakenyezi n'abigeme wanya amahoro n'umutekano mu gihugu na cyane cyane n'agateka kabo nk'ubu hamwe hogira umwe akwitura canke mwohura muri abo turiko turavuga akakubwira ayo mabi yabonye wo mwishuriki. Hanini hariho ubwa mbere hoho barabivuga hanini mu gihe rero twohura n'abo bantu bakitura umuhari w'abakenyezi ni nk'abo bitura hanini iryo shirahamwe nka Fokode aho dusaba ko leta twosaba leta cyane dushimitse yuko leta yotangura no gufashanya kandi noneho biri no mu byo leta yiyemeje
yiyemeje mu gushyiraho mu kwemeza ay'amasezerano mpuzamakungu yuko leta itegerezwa gukorana n'amashyirahamwe adaharanira inyungu za leta, aya mashyirahamwe tuvuga ngo ya societe civile, kuko uwo muntu hanini icyo twomubwira ubwo buryo bw'uko uwo muntu ashobora kwitwara. Nicyo kintu kinini twomubwira. Arashobora kwitwara, akitwara hehe? Aritwara mu gihugu kuba bimukoreye. Biragoye kwitwarira leta, kuko witwarira leta ariyo yabikoze biragoye. Ko hariho inzego mpuzamakungu bashobora bitwitwariramwo nyinshi ziriho, ubu ziriho amamekanisme menshi ariho yo kwitwarira mu bihugu. Muri aya mamekanisme ivyo bintu bihana cyane cyane ubwo bubisha, ubwo rudadazwa biriho, izo nzego ziriho mpuzamakungu bwaza tukabereka ingene boshobora kwitwara. Kuko uwo muntu arinze abivuga nuko ataba yizeye bwa butungane mu gihugu. Iyo ubutungane butariho mu gihugu, hari ubutungane mpuzamakungu, kuko aya mategeko urudandazwa rusanzwe rukingiwe cyane, kandi nivyo ni Burundi vyiyemejwe yuko abantu bashobora no kwitwara hanze. Izo nzira zose twozicamwo, uburyo bwose bwoba bukingira abakenyezi n'abigeme twobucamwo, twoheza izo nzira tugakorana n'amashyirahamwe tegamiye inyungu, abari amashyirahamwe mpuzamakungu ariho asanzwe akora muri ivyo vyaha cyane cyane babishyira habona. Urakoze, ngira kumbure ndumva urabivuze nk'umunyamategeko, mbega nk'umubyeyi yabyaye mu majambo make naho ijambo ry'ihumure wo mubwira nk'umubyeyi yabyaye ryo biri. Ka muvyeyi yavyaye agaheka, ka muvyeyi afise ubwene gihugu, ka muvyeyi afise igihugu ciyemeje kumukingira. Nibaza ko hanini twokebura cyane abavyeyi, abakenyezi, abatambukanye, abakuru b'imiryango, imiryango y'u Burundi ntibasuke ibibondo vyabo muri uru rudandazwa. Nta teka rurimwo, nta rukiriro rurimwo. Nibamenye yuko abo babashorera abana atari abantu bakunda Abarundi, badakunda igihugu cabo, na cyane cyane baronderera ubuzima abana babo, babaronderere ubuzi bashobora kubona ibyo bakora n'ejo na hirya y'ejo hakagira umwana wabo, umwana w'umwigeme agiye muri izo nzira abavyeyi batazi, basemerere hakiri kare, batabaze hakiri kare. Urakoze cyane. Yego namwe murakoze. Pacifique inahazwe turangiza kino kiganiro wari wabikomoje ko ndavuga nti mbega urabona hokogwa iki kugira ngo bino turiko turavuga runo rudanazwa ruhere kandi ruranduranwe n'imizi. Hari utuntu tubiri nagomba mpereko. Hari akabazo k'inkoramutima abajije mu kanya Maître Hunja, muti mwebwe nk'umuvyeyi uwo bitura mwoca mwifata gute? Ngomba mpagarare kuri iki c'ubuvyeyi, nibutse ivyo twabonye mu 2016 mu ntango y'urudandaza. Nababwiye ko abasende DFTD bo bumvise yuko hubutse akazi gahemba neza, bagwanira nyabuna ko abanywanyi ba CDFTD aribo baja muri ivyo bintu. Ubuje mu ntango abakenyera rugamba nibo bambere barungiswe muri biriya bihugu, harimwo n'abana b'abategetsi bo ku nzego zito mu makomine mu ntara, abo bararungitsweyo. Tumaze gutanga raporo tukerekana abantu bagiye muri ivyo bihugu ibintu biheza bikababako, ubwo nyene bagwanye bose kugira ngo babana babo n'abakenyezi babo basubizwe mu gihugu n'ingoga. Barungika intumwa bishikira President Nkurunziza mu biro. Muri presidence kiraba ikibazo gikomeye cyane, kuko mu mugambwe wose byabaye ifurufumbi barungitse abantu babo muri Oman na Arabia Saudite. Aho niho haba kwico gihe vyaciye binahagarikwa, amasosiyete ariko arabikora acarugagwa, abayatwara barapfungwa kubera ko umutima w'ubuvyeyi urakoze, basanze ari bibi, none basanze cya kibi bagikoreye ababo. Uyu munsi abana babo bariko baragenda, n'uwundi mukenyezi wese yihebuye canke umwana w'umuntu arashobora no guhendwa. Hariho abavyeyi batwitura batubwira ingene babivye abana b'abakobwa bagifite imyaka nka 17, bakatubwira ati nukuri amudutwaye twasanze yaramaze no kugenda, ukumva ko vyabayemwo ibintu vy'ukubesha. Ariko nta bana babo abo bakuru ko wumva arakazi, nta bunyoni yimirije kurungika abakobwa biwe gukora muri Oman na Arabia Saudite ngo baronse akazi, nta Evariste Ndayishimiye yimirije kubikora, nta mushikiranganje yimirije kunukika abakobwa wiwe ngo baronse akazi, nta numwe. Bumva bo bagira bati abana bacu batarimwo abandi barundi bose basigaye nibashake bahagwe, bashake abakorera ibiki birabasha, twebwe tuzi ico tubikuramwo nta kindi. Ico ni kimwe mu bimenyetso ca leta by'ukuri itakiri leta.
itacerekwa abanyagihugu bayo itabanezwe. Nimwiyumvire gato ndakunze kumva bashimika kuvuga Burundi bwarikukiye la souveraineté nationale, ukumva bahagarara cyane kuri bene ivyo bintu nkuko womengo n'abantu bakunda igihugu cyane kurusha abatwara ibindi bihugu. Nimwibaze umunota umwe hamwe muri Oman bosanga abakobwa babo n'abagore babo twabazanye mu nzu zo mu Burundi kubakoresha mu nzu zacu mu Burundi, bagasanga batukoresha abanya-Oman kaza amasaha 20 ku munsi. Nimwibaze hamwe Arabia Saudite yomenya ko twazanye abakenyezi ibihumbi byo muri Arabia Saudite mu mazu y'abarundi mu Burundi, bagasanga abo bagore tubakoresha amasaha 20, bashobora kuruhuka amasaha 3 canke 4 ku munsi turiko turabakoresha. Nimwibaze induru Arabia Saudite yovuza uko yongana, nimwibaze induru Oman yovuza uko yongana. Nimwiyumvire hamwe Leta Zunze Ubumwe za Amerika zosanga abagore b'Abanyamerika kazi bari mu Burundi tubakoresha mu nzu zacu amasaha 20, umushahara wose twobaha. Nimwiyumvire ingene Leta Zunze Ubumwe za Amerika zotugira. Yariko avuga ngo abanyaburaya, atwenga abanyaburaya. Mwiyumvire hamwe abafaransa kazi n'abongereza kazi bo basanga mu nzu z'abarundi bakora muhira kwa Bunyoni, bakora muhira kwa Ndayishimiye, muhira kwa Reveriendi kuriyo, akabakoresha amasaha 20 ku munsi. Nimwibaze induru ya leta y'Ubufaransa n'iy'Ubwongereza ingene yongana. Rero iyo ariko baravuga ngo bakunda abanyagihugu, ngo bari souverain, ngo bahagaze kwikukira, abantu bakwiye kubatwenga. Nta gihugu bakunda inda zabo gusa, nta murundi banezwe. Biranateye isoni umuntu arongoye leta aje imbere y'inama nshingamateka ku kibazo giteye ubwoba nk'iki, akaza gusigurira abashingamateka ati ivyo ntimubirabe ni ibintu bitoyi, n'abantu bagiye gusaba ubuzi nk'uko umunyamerika agenda gusaba akazi ahandi, nk'uko umufaransa aja gusaba akazi ahandi, nk'uko uwundi munyagihugu wese asaba akazi ahandi. Akaja imbere y'abashingamateka nabo bakicara bakamuraba bakanatwenga ntihagire ikintu bavuga. Ivyo bintu nukuri aho niho ubonera uti igihugu kigeze ahantu habi cyane. Rero uti hakogwa iki, namaze kubivuga n'ukuri nta gishasha ubu novuga mfise. Ico nokongera ko kindi nuko bishika bakadutabaza natwe muri Fokode, abakenyezi baradutabaza bari muri ivyo bihugu. Kenshi badutabaza ryari? Badutabaza iyo umuntu akazi kanse ariko arafatwa nabi, bamuhanahana mu mazu 3-4 avuga ati je nkeneye gutaha buno buzu bwanyu ntabwo ngishoboye ntabwo nshaka. Hanyuma abamurungitse bakiyumya bakanka kumwumviriza, pasiporo yiwe akayibura yari buyikure. Aho niho badutabaza batubaza ingene botaha. Ico duheza tukakora ico gihe rimwe na rimwe ubwa mbere bwo ca turondera abo nyene bitwa ko babarungitseyo. Iyo babonye ko twabimenye hari aho bibatera ubwoba batinya ko ca tubashira habona, ukabona bwa bundi bahavuye bakora bagafasha kubatahana. Turafise abakobwa gushika uyu munsi ndavye guhera ico gihe byatanguye kuvugwa barashika muri 50 abantu twashoboje gutaha babanje gutabaza gutyo, ugasanga bane babarungika bonyene bahavuye bemera gufasha kugira ngo batahe. Ahandi twahita tugerageza kurondera ko turonka izindi nzego twobibwira zigafasha ingene abo bantu bataha. Ejo bundi hari uwundi yari afise ingorane za passport, kuko urumva we yari yaronse ingene yonataye avuga ati je n'amafaranga ndanayafise no kwirihira itike, mugabo passport yanje barayintwaye simfise ingene iki urupapuro rw'inzira nkoresha. Aho naho nyene hariho inzego twabwiye baragerageza kuronka ingene uwo mukenyezi ataha naho afite passport yari afise. Kenshi nibe n'ivyo bikunda gushika ngo badutabaze, baba ariko barabahererekana babuze iyo bava niyo baja, tukaca turondera babarungitse canke tukaraba inzego twobwira kugira ngo zifashe ko abo bantu bishoboka ko bataha. Nivyo bikunda gushika. Rero ku mpanuro icokogwa cyambere cyihuta ubunyene ni kimwe cy'amasezerano kugira ngo abagiye gukora koko nimba leta ishatse kubyita akazi ni bahabwe protection, ni bakingigwe, bagende bafise kontra ivuga neza ingene bazokora, ingene bazohembwa, n'ingene bazobaho, n'ingene bazorekurirwa gutaha. Ivyo bigenda bitomboye neza vyitwa akazi. Muri ico gihe habeho n'ugwe rubakuri bavuga bati ivyo biturire batwaka by'amadolari 300 mbega ntitwobitanze bikabikori ya leta ikaca ihemba abakozi bajejwe kudukurikirana iyo turi, hakabaho ambassade nka ambassade muri Oman ikabaho, hanyuma muri ambassade hakaba hariho abantu bajejwe ico kibazo cy'abo bakozi bakaca banahembwa muri rya kori rivuye muri abo bakozi. Bavuga bati ahako dutanga igiturire twotanga ikori. Ni kuki badashaka ko bikorwa neza na leta ikahakura uburyo. Rero nibaza ko icihuta cyambere niyo protection y'abagiye gukora, kandi protection ntishobora kuba nziza
leta y'u Burundi yonyene itavuganye n'abo bakenyezi n'abagabo bariho bakorayo bakavugana ingene bakingirwa kumbure bakagira n'amashirahamwe baserukira iyo bari ku buryo ugize ikibazo wese mu kanya gato abafise uwo yitura hanyuma agakingirwa vyihuse. Ico nico mbona cihuta cyane gikwiye gukorwa kandi ntumva igituma kimara imyaka 6 kidashobotse. Hanyuma ibikurikira rero ko hoba hamatohoza ahana vy'ukuri abo biboneka ko ivyo bakoze ari ivyaha mu bijanye n'ingene ivyo vyagiye biragenda. Murakoze cyane. Ahari naho harangiriye ikiganiro cacu cuno munsi aho twariko tuvuga ku rudandazwa ruvugwa rw'abarundikazi mu bihugu by'abarabu, akaba ariho dusozereye kino kiganiro cacu. Twasozereye tuvuga ku byokorwa kugira ngo rudandazwa rurandurane n'imizi, aho abatumire barangije basaba leta ko yoshiraho imigambi y'abakenyezi n'abigeme mu ntumbero yo kwimara ubukene, ariko na cyane cyane leta ikagiranira amasezerano n'ivyo bihugu biba bikeneye abakozi kugira ngo abarundi n'abarundikazi bakenerwa n'ivyo bihugu bakingigwe.